ko mumeze neza abanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza gahakumbanisha kuri yacu kandi yanyu ICTV banesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru avugwa mu bisata vyose tubabwira amakuru avugwa muri politike ari inkuru ziba zivugwa mu mutekano iba vyaragiye biranyegezwa ayandi makuru yose abavugwa mu bimenyesha amakuru ndetse amasoko yacu atandukanye tuvanamwo amakuru ayo makuru tukayatunganya tukayabashikiriza ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV n'amakuru tugiye kugaruka kuyarabana cane n'ubutungane ndetse n'abahunze igihugu abashiriweho imitahe yo kubafata iyo mitahe ikaba yarashizweho inyuma y'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza ikiringo sentare amaze no kwemeza ko cahonyanze amategeko ndetse ribwirizwa shingiro mu rubanza rudasanzwe rw'abigeze kwagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu Burundi. Hari umukuru wa sentare Ntahinyuzwa atigeze asoma urubanza yaciye hageze isango ryo kurusoma yasohoye urwandiko rwigizayo iyo sango n'igihe hageze iyo sango yindi ntiyigeze asoma urubanza ariko haciye amezi indwi yasohoye inzandiko zivuga ibihano vyoba vyasomwe ku munsi yari yarigijeyo urwo rubanza. Indiriza abantu benshi atana kimwe bahuriyeko baciriwe igihano ca mbere gihambaye categekanywa n'igitabo mpanavyaha c'ico gihe. Nta n'umwe mu baciriwe ico gihano yigeze abwirwa ico yakoze wenyene ubwiwe. Umushingwamanza yagiye kubaza ivy'uwo aburanira yagirizwa. Umushingwamanza yagiye kubaza ivy'uwo aburanira yagirizwa wenyene Imana yarakinze agira afatwe. Ayo rero niyo makuru tugiye kubabwira tukababwira ese mukuru wa sentare Ntahinyuzwa ninde, ivyo bintu vyabaye ryari, turaza kubabwira abo bashiriweho imitahe yo kubafata ndetse n'ibindi bitandukanye mutazi kuri ibi bintu vyose muraza kubikurikira muri ano makuru. Ihindagurika ry'urutonde rw'abagirijwe gutembagaza ubutegetsi muri 2015 urubanza RPC ijana ni rumwe mu manza ziteye isoni mu mateka y'ubucamanza mu Burundi. Muri Nyakanga na Gitugutu 2015 umushikiriza manza mukuru wa Republika Valentin Bagorikunda yarakoze intonde zabo yavuga ko bashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015. Izo ntonde zariko abantu hafi 50 barimwo abarongoye amashirahamwe yigenga, abamenyesha makuru, abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abanywanyi ba CNDD FDD bansi kiringo ca gatatu, abo bise abafrondere. Intwazangabo mu gipolisi n'igipolisi rukaba rwari urutonde ruhuriyemwo abantu batari bake batari bazinanye. Abo bantu bose bashizwe ko umutahe mpuzamakungu. Iyo mitahe nta gaciro yahawe mu makungu. Bamwe mu bashizwe kuri urwo rutonde nkaba no kubwiramwo bamwe muri bo akaba nk'abari muri societe civile EPRES, harimwo Pacifique Ninazwe, Vital Nshimirimana, Margaret Barankitse, Justine Nkurunziza, Christophe Sebudandi, Bob Rugurika, Patrick Nduwimana, Gilbert Niyonkuru, Audace Bireha. Abari muri opposition barimwo Alexis Nduhije, Chuvino Mugwengezo, Odifaze ndabitoreye, Hussein Rajabu, Marina Barampama, Pancras Cimpaye, hakazamwo Catherine Mabobori, harimwo kandi Baudouin Ribakare, abitwa abafronderi ico gihe barimwo Pierre Navyo, hanyuma hakazamwo Gervais Rufyikiri,
Onesime Nduwimana, Leonidas Hatungimana, Evariste Nsabiyumva, Aime Nkurunziza, Felix Ndayisenga, nayo abari mu nzego z'igipolisi n'igisirikare barimo General Ponsier Gaciyubwenge, General Godefroid Niyombare, General Philibert Habarugira, hakazamwo General Edouard Nibigira, General Moise Nzeyimana, General Leonard Ngendakumana, General Rodrigue Bunyoni, Colonel Liboire Bakundukize, Colonel Zakari Twagirayezu, Colonel Edouard Nshimirimana na Lieutenant Colonel Arcade Nitereka, kazamwe na Majoro Emmanuel Ndayikeza na Jean Claude Sindayigaya. Abo bose rero bari kuri urwo rutonde rwa mbere, ariko urwo rutonde rukaba rwaragiye rurahindagurika aho hatanguriye ibiganiro byari birongowe na Perezida Benjamin Mkapa. Hari abakuwe ko iyo mitahe kumbure kugira bashobore kwitaba ibiganiro. Abakuwe ko imitahe ni nka Gervais Rufyikiri yahoze ari cegera ca Perezida Nkurunziza, harimo kandi Pierre Ntavyo hanyuma yahoze atwara inama nshingamateka, na Pancrase Cimpaye na Odifaze Ndabitoreye, akazamwo na Mariana Barampama yahoze ari cegera ca kabiri ca Perezida Nkurunziza, Hussein Rajabu yahoze arongoye CNDD-FDD, Catherine Mabobori, hakazamwo na Baudouin Ribakare na Justine Nkurunziza, Audace Bireha, Catherine Mabobori, Evariste Nsabiyumva yahoze ari umushingamateka wa CNDD-FDD, Aime Nkurunziza yari umushingamateka wa CNDD-FDD, Felix Ndayisenga. Abo akaba ari bo baje gukugwa kuri urwo rutonde. Ubutegetsi ntibwigeze busigura ingene abo bavuye ku rutonde, bikaboneka ko atari amatohoza yatumye izo ntonde zikogwa. Ubutegetsi bwashira umutahe kuwo bushatse. Muri Rusama 2019 umukuru wa sentare Ntahinyuzwa François Nkezabahizi yarashize umukono ku ngingo zo gufata amatungo yabagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015. Muri abo harimwo abari baherutse gucirirwa urubanza, hakaba n'abandi 32 urubanza rwabo rutari bwashingishwe muri sentare Ntahinyuzwa. Iyo ngingo yaratangaje benshi kuko byaboneka ko iyo sentare izi urubanza izocira abo 32 kandi itaranaronka amadosiye yabo. Ni akataraboneka aho sentare ifata ingingo ku bantu atanu urubanza ruberekeye rurashingishwa. Emmanuel Gateretse mu rubanza RPC 100 uko vyagenze muri Gitugutu 2019, haragenwe bamwe mu bacamanza ba sentare Ntahinyuzwa, harimwo Emmanuel Gateretse yaje kurongora iyo sentare asubiriye François Nkezabahizi. Emmanuel Gateretse yaje ajejwe guca imanza za politike z'abo butegetsi bwanka hakoreshejwe amanyanga yose ashoboka. Kuwa 28 Ndamukiza 2020 Emmanuel Gateretse yitwa ko yuguruye urubanza rufise inimero RPS 100 rwerekeye abantu 32 bagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza wa 13 z'ukwezi kwa gatanu 2015. Abo bose nta numwe yari ngaho kandi nta n'ababuranira bari bahari. Uwo munsi nyene urubanza yaciye arushira mu mwiherero kuwa 28 Rusama 2020. Vyari bitegekanijwe ko urwo rubanza rusomwa ariko ivyabaho bica vyungururizwa kuwa 16 Ruheshi 2020. Kuwa 16 Ruheshi 2020 urubanza ntirwasomwe, bavyungururije kuwa 23 Ruheshi 2020. Kuwa 23 Ruheshi 2020 naho nyene ntirwasomwe, kurusoma vyungururijwe kuwa 30 Ruheshi 2020. Hano
murabona ingingo ya Emmanuel Gateretse yungururiza gusoma urubanza kuwa 30 ruheshi, kuwa 30 ruheshi 2020 naho nyene ntirwasomwe. Kuwa kabiri z'ukwezi kwa kabiri 2021 haramanitswe kuri sentare Rahinyuzwa ingingo zafashwe mu rubanza RPC 100, aho bemeza ko urwo rubanza rwasomwe kuwa 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2020. Igikorwa cyo kumanika izo ngingo cari gihagarariwe na Colonel Innocent Alfred Musereme yararongoye iperereza mu gihugu hagati na kamaramaza mu mateka y'ubucamanza bw'u Burundi. Uyu munsi hari urubanza rutigeze rusomwa ariko rucira ibihano bidasanzwe abantu 34 bagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza kwa 13 Rusama 2020. Twobibutsa ko bamwe baciriye urwo rubanza bamaze kwitaba Imana kandi urubanza rwashingishijwe muri sentare batakiriho. Sentare ntiyigeze ivuga ico yagiriza umwe wese muri abo 32 bose bagirizwa ibintu bimwe, haterekanywe ico umwe wese yakoze koko. Abo bantu 32 barasavye ko bohabwa amadosiye yabo kugira bashobore kunguruza. Emmanuel Gateretse yaravyanse, mbere idosiye yose y'urwo rubanza ayugaranira mu biro iwe ku buryo nabo bakorana badashobora kuyibona. Umwe mu baciriwe urwo rubanza yitwa Honorable Moise Bucumi yahoze ari umushikiranganje wa Nkurunziza, yarungitse umwavoka kumubariza dosiye yiwe. Uwo mwavoka yavuyeyo bamubariye ko agira ahagarikwe. Ni bande baciriwe urwo rubanza? Urwo rubanza rwaciriye abantu 34 ibihano bidasanzwe. Ivyo bihano birimwo gupfunga ubuzima bwose, kuriha amande y'imiliyaridi 5, kudashobora gukora akazi na kamwe mu Burundi mu kiringo c'imyaka 20. Abaciriwe urwo rubanza ni abantu 34 benshi batazinanye bava mu mirwi itandukanye. 12 n'abamenyesha makuru benda baharanira agateka ka muntu, barimwo Margaret Barankitse arongoye Mezo Shalom, Ana Niyuhire yararongoye Radio Isanganiro, harimwo Innocent Muhozi arongoye Televiziyo Renaissance, harimwo Pacifique Nirinazwe arongoye Shirahamwe Fokode, zamwo Bob Rugurika arongoye iradiyo RPA, Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu, harimwo kandi Maître Vital Nshimirimana arongoye Urunani Forske, azamwo Maître Niyongere arongoye Akati Burundi, Amer Niyongere arongoye Akati Burundi, azamwo kandi Patrick Nduwimana yari umuyobozi wa Radio Bonesha FM, kazamwo Maître Dieudonné Bashirahishize, Gilbert Niyonkuru yatwara uruganda rw'amakuru rwa RPA, hazamwo Patrick Mitabaro yatwara uruganda rw'amakuru rwa Radio Isanganiro, Arikade Havyarimana yari umumenyesha makuru wa Radio Isanganiro. 8 n'abanyepolitike, bamwe bari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, abandi bari abaCNDD-FDD batemeye ikiringo ca gatatu. Leonidas Hatungimana yari umuvugizi wa President Nkurunziza, Onesime Nduwimana yari umuvugizi wa CNDD-FDD, Moise Bucumi yahoze ari umushinga amateka wa CNDD-FDD, Buramatari wa Ruyigi n'umushikiranganje muri leta ya Nkurunziza. Buramatari wa Ruyigi yari umushikiranganje muri leta ya Nkurunziza. Bernard Busokoza yahoze ari cegera ca mbere ca President Nkurunziza, harimwo Alexis Nduhije arongoye MSD, Juvenal Mugwengezo arongoye IPD Zigamibanga, kazamwo na Jean Minani yararongoye Frodebu Nyakuri, Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB. 14 bari mu nzego z'umutekano banagwaniyemwo banagwiriyemwo abahoze bagwana muri CNDD-FDD.
abo 14 mu nzego z'umutekano banagwiriyemwo abahoze barwana muri CNDD-FDD barimwo Lieutenant General Guillaume Nabindika yari umuyobozi mwishikira wa Perezida Nkurunziza ajejwe igipolisi, kazamwo General Major Godefroid Niyombare yahoze muri FDD, General Major Ponsier Gaciyubwenge yahoze muri FAB, General Major Jeremy Ntiranyibagira yahoze muri FDD, General Major Edouard Nibigira yahoze muri FAB, General de Brigade Philibert Habarugira yahoze muri FAB, General de Brigade Leonard Ngendakuriyo yahoze muri FAB, rimwe General de Brigade Moise Nzeyimana yahoze muri FDD, Colonel Antoine Marie Twagirayezu yahoze muri CNDD nayo Colonel Riboire Bakundukize n'umupolisi, Colonel Edouard Nshimirimana yahoze muri FAB, Lieutenant Colonel Arcade Nitereka yahoze muri FAB, Major Emmanuel Ndayikeza Jean Claude Sindayigaya. Abo rero akaba ari abamwe mu bari kuri urwo rutonde rw'abaciriweho imitahe mpuzamakungu. Bamwe baciriwe urwo rubanza baramaze kwitaba Imana, abo nabo ni nka Colonel Riboire Bakundukize, birashoboka kandi ko General Major Jeremy Ntiranyibagira na Colonel Edouard Nshimirimana nabo bari bamaze kwicwa kuva banyurujwe muri gitugutu 2017 muri Tanzania. Utasizwe mu bicirwa utasizwe mu bacirwa urubanza kubera yamaze gupfa ni General de Brigade Rodrigue Bunyoni, mukuru wa General Alengiyombi Bunyoni yari umushikiranganje wa mbere mu gihe c'urwo rubanza. Uru ni rumwe mu manza zizama zibutsa ingene ubutungane bw'u Burundi ari igikoresho ca politike gusa. Emmanuel Gateretse ni rimwe mu mazina azama yibutsa baniryo barwiriye muri ubwo butungane, abagabo ataca umuntu yo kwigera abitega ko hageze guharanira ukuri. Ibi vyabaye ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye.